Kuri sanze muri Canada rero muri Canada rero sinisanze yo naragiye. Agene kino abantu benshi batazi nuko agiye ubuze visa uremerewe gusaba amanote ari detaillé y'igituma bayikwiye. Ajya maketa kenshi muronka ngo je ngo banyandikiye ngo simfise inshuti ngo hariya canke ngo ngaha ngo zikwiye ngo simfise ngo akazi kukaboneka ngo bijya n'ibijya n'amaformalite n'ibikete batora mu yandi maketa hago. Ariko raison zo kuri ziba zanditse muri system umuwaje akoreyeko ni hashama detail cyaguhoye. Tumaze igihe kinini tubona ugira icyo uvuze cyane ku kintu cyana migration. Nike kintu kigutuma wumva icyo kintu gihagarara ko cyane iki kintu kidudubiza muri wewe ubushaka gushika. Ano ashaka kuduha imitahe. Siko Canada? Ashaka go mutahe hanyuma rero wewe ukazokoza icugomba. Urashobora kudesida yuko tugaruka ku investisseur twaje tuva ce qui est bien. Nga mu Burundi cyo muri Afrika muri rusangi muri East Africa n'ahandi sugomba. Umutahe ashobora kuguha si benshi boronkera ngaha. Ico vraiment ni garantie juste Gaël. Ndacirabye ko ndakabe no kubandi batari bake umutahe hashobora kuguha. Encore une fois bivana ingene wo ujera ubutunzi bwawe. Ko ni ibihugu naho utazi kujera ubutunzi bwawe. Naho nyene ntaco bimaze. Utazi kujera ubutunzi bwawe vraiment naho nyene urabwonona ukabura ico wakoreye ukabura ivyo urimwo nabari mu Burundi bashatse bakakuruta pe bakakuruta kwera utazi gutunganya ivyo ubuzima bwawe. Mugabo opportunité juste gere ziriyo. Potentiel ni nyinshi. Nabareko nka programme ya Entrée Express ni programme iri exigeant gose ko nza manota y'igifaransa. Iri très exigeant. Nukuvuga yuko akenshi bakene kushikana niveau 7 ou plus. Dero izo ni programme ziri non économique babaza ku bintu bya famille babaza ku yandi ma considération menshi non économique et humanitaire y'ubuntu. Hari programme duse y'ubuntu n'ama programme duse y'ubuntu vuga ati ibi baze ku buntu bwa Canada bwa système ya Canada. Izo rero zirahari nazo ziruzuye. Wiriwe shenge mwana musi bivanye naho muherereye ndawe kuri mikoni jongene juste galeket for more shy kebla content bla behind the camera mwitu musaza nabakuya muri rabazana nga turi muri Doki House kibanza ciza cuisine nziza akabiare kuri abantu bakunda kuba barorosha mu mutwe kibanza kimeze neza ndabura kuno musi nabazaniye umu diaspora umurundi abaneza na neza muri Canada yamavuga cyane yerekana inzira nziza umuntu vyokunda kugira ngo ashobore kuja kurondera ubuzima canke kwigayo canke kubayo muri Canada. Muramuzi ni mustar. Akaba ari Eric Redemption Voice ndakuramusa Eric. Ndakuramukije juste Gaël. Nizera kumeze neza. Neza cyane. Mwumve ko turyoye kubaki. Anaje tagiye vraiment gushika ku mukubito. Ego. Turagukurikirana. Ego. Natsko ntari bwaze narimwe mu kiganiro wa. Iwa, nari naravyifuje ndabakina. Ate navyifuza vraiment Imana yabikoze. Mwaka kweze mwaheruka mu Burundi. Uno mwaka muragarusha. Ego. Burundi mwabusanze gute? Sabundi je nawusanze neza. Ari ubushuhe nyene ni muri leta birumvikana. Ego. Hamare mbwa bushebwe ngaha buraryoshika buravanga amakayaga. Bari nk'umuyaga tugishika umusambere kwa aeroport. Wacha ubushuhe buvanze mugabo n'umuyaga. Hari ari gihe akunda gushuha mugabo ntihajemwe uwo muyaga canke akaza umuyaga ushushe ugaca wumva rero hari akantu kabuze rero ngahaye ni bon ndaryohewe bameze neza. Ego. Niki kintu warukumbuye mu Burundi? Boje kintu mbankumbuye mu Burundi jewe uretse abantu. Ego. Jewe ndakunda nk'ama brochette asanzwe ajya asanzwe kabisa asanzwe cyane yayandi nyene original. Ego. Ari mugezi twateye inkora avuga ati je nibazaye ko Burundi bukwiye ku developer ico kintu ca brochette. Wani yogiye mu bindi bihugu. Ibihugu biragira ama identité yavyo. Munjya mu gice cyose abati kuje mu iki gihugu reka tugutembereze muri ibi. Igihugu kizwi muri ibi nibi. Hari bifise ama plage igihugu cyose kiragira identité. Hari bifise ama pyramide. Hasa ama pyramide ingya zitandukanye mugabo nk'ababijejwe. Nk'abantu babijejwe. Bariko ku developer canke ca brochette ku Burundi. Ni kintu giteye ubwoba cyane ukuntu brochette yo mu Burundi imeze woshaka cubakira ko identité ntibagize nabi nko mu Birigi usanga baba bafite ibintu ngo vy'amagofre ngo vy'amafiriti bagiye identité y'amafiriti timwese muje kujya bafite mu Birigi ko bafite mu Birigi none ari mwiki rero wogira brochette ku Burundi yaba bitoye uti vyo tuzanira amafaranga y'agaciro cyane gose kino cyose ivana n'ingene na politique wakigiriye urashaka kugikorera politique nziza ya marketing. Yego.
kikazana inyungu zisumba izo wari wibaza ugitangura kukigira. Ni vyiza cyane ubwo tu identité abantu iyo baza bavuga ati ugiye mu Burundi ngiye kuraba iki, kujya aravuga ati ngiye hariya kuraba inguge, abandi ngiye kuraba malinyo hariya muri Tanzania n'ibiki. Biza kurushaho utuntu natwe muravuze mu Burundi tingiye kuraba Tanganyika, umukeke, brochette, akabutuntu twama identité birafasha cyane. Biriko biza kuyindi point bidasanzwe muriko muradusigurira kwata muzi Eric nindi nawe wakuze muri William Chemvuye. Murakoze Eric, ni Eric Mugisha, ndi umupapa, ndi umuvyeyi w'abana babiri, nkafise n'umudamu wanje mwiza nkunda, nkaba kandi ndumuririmbyi muri Redemption Voice, kandi nkaba ndongoye izo Redemption Voice zose iyo muri Canada, hamwe kandi niyo mu Burundi, nkaba kandi mu gihugu ca Canada aho nguwe neza. Ego mwisanze gute muri Canada? Bo kuri nisanze muri Canada rero, muri Canada rero sinisanze yo naragiye. Wagiye munzira izahe? Nagiye munzira isanze vraiment nkiza abandi bagendamwo. Ego kubera nagize ico bita parrainage. Aho usanga rero mumaze kuba office wo mwubakanye aba hariya, aheza akagutumako agusha muri dossier parrainage bisanzwe. Yego niko nagize. Urashitse muri Canada? Asanze Canada imeze. Canada ari guciza gitegaye. Canada ari guciza. Bon, surprise ya mbere je wanagomba je muzambere nabonye. Urabona ukiri ngaha muri Afrika umva amajambo menshi. Ukiri ngaha muri Afrika abantu barandika ibintu, amakuru, racisme, ibintu bakavuga ibintu byinshi nyene. Ivangura. Rero ari ukuntu ba wibaza ati ashene nagerayo. Ngira nza kuba nyene ndi umuntu ari marginal cyangwa marginalisé. Uravyumva? Ti abantu baza kumfata gute, nyabazungu tuza kubana gute, kwera amakuru menshi kenshi amakuru yerekana ikintu kibi wanagomba. Hani biragoye ko inkuru nka France 24 cisha k'inkuru ngo muri Canada abantu ngo bari ku ma plage bararyamye ivuga itaro incident ya racisme yabaye muri États-Unis, ba Floyd ni ibyo byo twabona. Kezereje mu bintu byantangaje vya mbere ngiye muri restaurant. Je nkabona Kea abazungu ariko baraserva baha umukiriya ari woje yewe nabandi bose bari bahari nabirabure nkanje. Je yabaye vraiment shock ya mbere. Nari numva umengo ngiye kunigana n'ama system. Je mbona umuzungu kwi service ari rukanga hagaro kubaza ati mumeze neza. Ayico twobongera nubu naho mumeze neza. Tavuga ati vya bintu re. Vya bintu reko nahiteze ko ari intambara ngira ndekera magateka kanje ndabwiye ati none ko twe turi ngaho taturavye sasa samashoke. Kintu carantangaje nanagishimye kabe nk'aka intro keza kiri mu bintu vya mbere je vraiment ntanguye kwanda avuga ata rero tugira tuhabe. Waciye usubiza umutima mu? Yego vraiment cy'abatanu tugira tuhabe kweri kandi effectivement uko umwanya wagiye nawushijeho kubibona. Nashijeho kubibona vraiment ati aba Canadiens no kwameze ni peuple y'amahoro cyane. Ni peuple itekanye, ni peuple itagira induru, ni peuple vraiment sinzi ngene kubwira vraiment n'ubundi bwoko ni peuple sindero nyinshi, très discipliné. Just gare ukiri ngaha nyene batubwa nyene ko abarundi dufite indero, ko twarezwe n'ibindi byinshi by'amafaromeshe dufise. Bagaho rero ugeze hariya hari gusanga hariho akabiki bari abantu baredikose ibintu twe twiyumviye. Uyasinke muri kwagenda mwara umuntu akudepaje ushaka kumutera ibitutsi bingahe abantu kana baratukana mu nzi. Ibi bintu biragoye kubibona. Simvuze ko bitoba ako biragoye kubibona abantu bari discipline ku murongo usanze muri banke batonze katundi ibi bintu. Turi muri Corée du Nord nivyabigisha ni bimwe muri Corée du Nord iyi discipline ishaka kuvahe mu bantu. C'est un peu vraiment imeze neza je vraiment ko nayibona. Yego. Abantu benshi bahinduye aho bahora baba ari kintu kijana integration kirabagora cyane. Cyaroshe ko wiyentika. Je vyarorosheje kwatekanje vyaroroshe kubera wanasanzeyo umudamu wanje donc usanga y'umuryango nase na membre de la famille bamwe amaze kuhagera uretse ko no munyuma bagumye biyongera ariko naharabona hasanze hama ndahasanga abagenzi abo sagufasha integration. Aho sagufasha integration baraguha makuru ariko nyene ikintu gihambaye no kuronka amakuru meza. No kuronka amakuru meza, no kuronka amakuru y'abantu vyakunze, no kuronka amakuru y'abantu bagwanura neza ko ni bihugu aho iyo uhushije ukubwira inkuru ugahushiriza ngaho ashaka guca rero umandagara umuporomoko bagusanga mu ruzi. Rero biri important yuko ugira abantu zibeza, biri important yuko uhura n'abantu beza, biri important yuko uhura n'abantu kandi bavuga ukuri. Ushaka ati jana na chevra kandi vyagenze nabi. Sinifuza ko kwigura haca.
kuko arabavuga yuko ari guhura n'abandi akubwira ati naracege narabikandi fo kucani hajya abandi bace ugacera uhacu ugasanga uragize ingorane jere siko vyagenze bro je integration jiranyarutse kuronka akazi vyaranyarutse je vyaragenze neza bro muri make ndabishimira Imana yego urashitse ubuzima burabandanyije tumaze igihe kinini tubona ugira icyo uvuze cyane ku kintu bijyana migration nike kintu kigutuma wumva icyo kintu gihagarara ko cyane nike kintu kidudubiza muri wewe ubushaka gushika bo jewe jitigaye jendo mu passionné w'ibintu vya immigration gose ariko mu passionné vya immigration ku rwego nto gusigurira ni ibintu natanguye nko muri 2016 ico gihe umengo bari batwimye visa za Etats-Unis mba ndinjiye mu gutahura immigration kuni fonctiona kandi immigration z'ibihugu byinshi mais spécialement ya Canada mais vraiment narinjiye ibintu vya immigration ndabikunda ndabirondera kamakuru ndayamenya ndavyenteresa ko sinzi yo kubarira ni ibintu byarampassiyonye hanyuma birimwo akarenganyo kenshi birimwo injustice nyinshi rimwe na rimwe ku buryo satopus kugenda kwinjira indani kubera ikintu fonctiona gute nabirondera ndabimenye pi nabirondera mudashoboka kugeza menyemwo vraiment ibitari bike ntaho menya vyose mugabo naramenye ibintu byinshi cyane rero jewe ikiba kindi mu mutima hajya ndiko ndakora bijya biganiro bica kuri chaîne ya hariho television Redemption vs 3 Sophia Times Media niyo tubicisha ko kenshi je vraiment mba ngomba gupartage abantu ico namenye gusangiza abantu ico namenye kugira abantu bavyumve habura bo bifasha hari umuntu bari mu karenganyo hari umuntu yabeshwe hari umuntu yabeshewe hari umuntu hari abantu batandukanye bikeneye ko enjeux za immigration zirakomeye juste gahere ko hari abantu nk'ubu imiryango yabo itandukanye kubera immigration siko hari abantu uwo bubakanye amaze imyaka 5 6 hari ngatazi aho byapfiriye aho bereye bloqué aho vyononekariye hari umuntu akeneye kujoininga famille cyangwa ni byinshi amanje immigration ni menshi cyane hari umuntu ari ngaha adashaka gukora projet nimo kavuga ati bucangenda mugabo akaba afise ibibazo atabona ukuntu ibintu vyogenda hari ugomba kwimuka none immigration ni ikintu kinini cyane nce tumana Canada bihaye ministere ubwayo Canada bihaye ministere rukwaye ikora ikintu cya immigration gusa agenda sharing information kubera information za Canada urabona ziri mu gifaransa no mu congereza jewe biravye en general nazo ndavuga mu kirundi naho rimwe n'amashama atite gifaransa mugabo ngo ndavuga mu kirundi ndavuga mu kirundi kugira ngo je ndabisangiza abandi bantu ndabisangiza abarundi bagenzanje ndabisangiza ababishaka dusangira ubumenyi je ndabwubaha ubumenyi ndabwubaha Big Zone yaririmbye ngo once ubumenyire ku bukeneye umujisha tuza kunda ubumenyi je ndagwa information yikipinge yigarde yigumane muri wewe ntuzishizokora ro munsi so ikenera ndayishira hagiri ku YouTube yumvirize umurundi amenye ibintu ko biko birakorwa hari naho yo sanga ico ho mu marira we never know je ndagipartage gusa ushaka yo cakira udashakire kamugabo je maso umutima ateka ndabasangiza kwintu bigenda mumenye ikuntu bigenda no wazimi yazimuruke no wibwa amenya aho yibiwe no umuntu wese atahore gute fonction yego uko bidusigura ati ibintu vya immigration watangwe kuvyumva wo bikurikirana cyane wo bikunda igihe bakumye visa ya Amerika yego fuke ko uri muri ba barundi shobora kwa yarigeze gahawe yicara avuga ati turi kumwe gashara murazi mishi dusigaranye yo juste gahere twara twinye visa nkore yakira akazi nkore ya visa yacu niyo yindi vraiment urumva baratwinye visa za Etats-Unis mu buryo budasobanutse bana turindirije vraiment tugiye kwitaba igikorwa gikomeye muri Amerika n'abandi nyene twakorana kijya gikorwa dukora ayo visa tubabaje niyo visa ya mbere tubabaje cyane ko twari tuyiteze twari muri suri ko mugende ego vraiment presque ko vraiment uravye n'imisi ubundi visa Etats-Unis kenshi ugiye gupasa interview ni pampa ni bakwemeye canke bakwankiye uzoze kwitora kwa kangaye canke taha nayo twaguhaye utahana inyishu akenshi mugabe kuri ka yacu byamaze nk'indwi zibiri hamagara ministre wa culture hamagara hehe gira gute atuvuga ati ibintu biri mu nzanziza vraiment turagiye n'abantu bari baje bimosheje vraiment ama coiffure bwa ati coiffure niyo muri Amerika siyo kubanga kuri shopping ya kasaze biteguye ari no twaje yabisitike yinde umusada yo réponse ari bafise amahera muntu ze mugasakoshi kati caje kugura itike ncenge ndadizito gani ducebwe vraiment tugiye iyo visa tubabaje abantu bari bimosheje ku mugoroba barasi nk'ibi presque ibipara bari bakwenga ama coiffure bari biteye bari bayakase rero
iyo visa niyo yatanguye kumva baza vraiment kaho vraiment tuzi ko tugiye vraiment Imana yabarinze ivuga ati muri Amerika hari ariko siyo nabageneye ni muje muri Canada. Ego cyane ko je nk'ubu igihe nagenda rero muri Amerika rero cette fois-ci batagishobora kunyima visa. Agise ngenda nambaye ikamba mbiri juste gaye. Warabagaye? Kaje ngiye nambaye ikamba mbiri. Narabwiye abagenzi banje n'abakunzi banje bo muhira. Ndagati je no kuyagera nambaye ikamba kandi ngiye nambaye ikamba naciye nezerwa umutima nje nubise umutima. Nubise nshimye Imana ko niyumviriye igihe twagomba kuhaza twumve ngo barinda kwimosha ukukamba neze kumva ari ibintu bihambaye. Mi kubona ubu yenda hagiye n'ikamba mbiri. Ankinje bamwe kandi ikamba mbiri. Ageze New York canda barikato tekani fotoze mu kirato basi. Mugone hinje n'ikamba mbiri numva birananezeje. Je numva biranduye ku mutima. Kwa nyene namenye ahantu ngene tuhashuhira numva nyene Imana irakomeye numva Imana nta kintu itokorera umuntu ahe bigombeye. Ucuribuka ya visa wagenda gusaba. Cyadibuka yakwimye nta kwimara imwe ejo. Age bagwa gusubira kenshi age gusubira kubitirayo bakagusubiza vya bindi nyene. Mugabo vraiment nta gihe kidahera vraiment. Nawe uri kurandara imbazo gutera trofi twinshi. Satu zobireke mugabo nashazo subira ugerageze hari igihe binahinduka. Nibisanzwe yego. Kunchura 40 bigakunda. Hari igihe Ayo gucura 40 bikunda vraiment. Ni ibintu bisanzwe je canje twe abizera tuvuga ko bibiri ivuga ati qui cherche trouve. Qui cherche trouve wewe nimba ico kintu ucumva muri wewe ugikunda kabutaye kubigirishwa n'abandi gusa wumva hari ikintu kiguhamagara mutima wawe urabona impamvu zituma ukeneye kuronka visa ari gutembera ari kubayo rondera qui cherche trouve. Yego. Uriko urabitubwira munyuma rero tangwa ikijana na immigration. Yego. Tugaruke kujyana na Canada. Canada haraciye imyaka ibiri tubona abantu benshi bariko barajaye. Surtout abagiye kwiga ama visa d'études aragenda ari menshi. Mu nyuma kwimisi yagira agenda umurindi wagiye uragabanuka. Wewe nk'umuntu ibijyanye na immigration asanzwe hararadasinzire kugira ngo abandanye bisobanukirwa. Tubwire ikijyanye na immigration mu bijyanye n'igihugu cya Canada. Okay. Wana immigration ya Canada nabare yuko ifise ubushikiranganje ujejwe ico kintu conyene gukora ku kintu vya immigration. Ni ministere nini cyane esa abakozi benshi cyane n'ibikoresho byinshi kugira ngo ishobore gukora iyo mission. Rero arugwe rwa politique rumanza rukadefinisa uko politique ya immigration izogenda ku myaka kenshi bagira nka politique no gati pluriannuel ku myaka nk'itatu dufate imyaka myinshi abatoke kuri na myaka itatu tuzokora uko. Umwaka wa mbere turakira abantu miliyoni, umwaka kabiri 950, umwaka gatatu 1,100,000 nk'akarorero. Bakabidefinisa bakabisetinga kabishira ngaho. Ti muri abo bantu haraza baje gukora gusa birenganira bazose batahi wabo umunsi mutazi. Muri abo bantu hari abanyeshure, okay. N'ibindi. Muri abo bantu hari nk'aba resident permanent, ahima bakoze ibibazo abandi bo kuri CSF ngenda gukora ibibazo byose ngira turabigaruka ko mushatse. Ati abo bose baba haruyemo. Rero ikintu cyo bacarabaye kuri Canada gihambaye nuko habaye ibintu cyo kubascula harabaye ikintu cyo kugabanya aba impinduka zihuse zije mu buryo bwihuse bivaye na politika yari yagira iri developer canke irakura canke iraduga. Urabona ubuye ku isi hari amakura arimwe un peu de nationalisme gukunda igihugu gukingiranya igihugu gukingira igihugu kugira ngo ntihagira abandi bantu benshi baza kukibamo biri rero henshi ku isi ubuye abakonservateur bagwiriye cyane. Ari umugabo rero muri Canada yarahiganye na Trudeau yaduze cyane mu sondage arahakwa gutsinda Trudeau kugeza aho Trudeau wahoze ari premier ministre wa Canada mu minsi heze. Rero atse kumutsinda hamwe bagira amasondage akabona ati ari hejuru mu conservateur ari hejuru canke bari presque cyo kimwe ati uyu mugabo aratsinza bari libero arabakuye. Abari libero ni nk'aba démocrate kugira abantu ngira bumve bashaka kuvyumva vyorosha. Uwo mu conservateur rero akaraduga Canada rero yaciye tangura kurondera ingene yovuga ururimi rusa nubwo abanyagirwa ashaka kumva. Kuko ujya mu conservateur bari karavuga ati immigration mwarasaze mware exageye igihugu cacu mwacujujemwe abantu igihugu cacu inzu zose zazimvye kandi zazimvye kubera abantu muzana bashavuga amajambo menshi vraiment ibibazo byose malheureusement cha bitangura guhindukira kuri immigration ukenya cyangwa ko Kenya kubera immigration ibintu byose ati inzu zarazimvye kubera immigration ati tuzigura amahera menshi tugasomba no muri Etats-Unis ibintu ntibishoboka ni nabo bantu mwazanye kugira rero bikunde yuko uja kumutwara ayo majwi yabo abanyagihugu afise inyuma yiwe. Urumva nakubwiye ko iyo courant yari ku isi yose mu Bwongereza amana ni ibara biko mu Bwongereza nandi ni ibara urumva natwe Canada karashitse burya bari libero baciye bazana umukandida byihuse barakuramplace umukandida wabo yagira aje mu matora Trudeau bace bazana umukandida wabo mushashi
kwa sikwara Trido bari bamuvuze ko amakuru menshi atandukanye abapaparazzi justement oya saya abapaparazzi yego ariko namakuru ajanye n'ingene igihugu kiba gisa nk'icamunaniye bafite ibintu by'amazu nyene n'ibiki urabona kubera bayamaze gutwara imyaka myinshi aragera igihe atangura amarezi bitawageze ko utangura gusa nk'uyonona ivyo wageze ko usanga bitanguye rero gupfa abantu bagatanga kubigutuka kandi ukibigira yari avantage ku banyagihugu Trido nka pre covid urumva babwiza ca bugurura igihugu kugira abantu benshi baze aho renda zikariho mubona nk'abantu bagiye ku ma visa visiteur uko umuntu yarasavye visa 2021 2023 bazibahereye rimwe hajyaye ni muzikino cabaye hajyaye barafashe nubwo ati baradusisa amategeko gatoya barakuramo utu exigence dukeya cyane nk'uwo comora ga pièce mu moteri no bakuramo tire dukeya gutuma amategeko gusa kugira boroheza abantu kwinjira igihugu cyafata zya visa zose zari zarasabwe ziri mu mariere nko gwera nko za 2021 2020 gwera kuri covid babaye nk'abazirekuriye presque rimwe vraiment abantu benshi banose visa nibaze ko period anose ibona abantu babona ari amaze umwaka utazi niyo dossier bigeze ko banati visa yabonetse bapfukuriye rimwe bijya rero baba bagomba yuko ba booster economy yabo tugende hariya tuze turi benshi je dukrea demande igihugu cari kivuye muri crise ya covid gice kiduga ewana gice kiduze rero inflation ibintu byose biraduga birasara abanyagihugu ibiciro biraduga abanyagihugu barashavura rero turi ko tugorwa finalement kwera abantu we wugururiye inzu zirasara gupanga ibara riragwa imiji yose harasha rero abaribero bacagira pression kuri Tridoti wewe vaho nidotsindwa amatora hako dutakaza intwaro vaho tushe wundi muntu azana indi politiki acarahura bazana umupremier ministre dufise uye bita Makani rero aje yabwiza gucaza ahindura ibintu azana politiki dasa niyahahora kandi malheureusement canke heureusement bivana umuntu ahahagaze muri politiki sinabijamo cane n'abakanadien ntakunda kuvuga politiki hejuru wanagomba iyo rero politiki yaciye azana rero yaciye isa niyirimita immigration ubu rero ibintu bihari bimeze gute rero ga juste gahe ibintu bihari nuko aciye amanza avuga ati manza mugari robine yabinjira baje gutembera canke kuhamara igihe gito canke kwiga ngo bazosubira inyuma hera ngaho mwugare ubu rero nimba ubona nka visa z'ishure zisa nizigoye ni ibintu byavuye yuko kuri iyo politiki yameje kubasigurira aje avuga ati ni mufunga amarobine ko abanyeshuri binjira ngaha ni benshi bashike ngaha 900,000 ku mwaka ni bari benshi cyane vraiment ati kugira ngo tumanze dukontrole amazu asubire hasi ko bacakira demande inzu zikashizimba abo abarabakashije aragabanije gose cyane igiharuro cy'abanyeshuri bashaka kwinjira hajya aba aravuze ati ibintu bya visite shiramo naho nyene ufunguruza mu filtre haze mu mimine haze kigashoboka aho nyine babarugaye ati residence permanente ati naho nyene tugatangura genda tubigabanura naho nyene batangushamo imfunguruzo bagabanura ati aba resident temporaire bajya baba travailler babaje gukora twese benshi abeza Mexique Amerika Latine he n'ahandi henshi kwisi ati naho nyene kwita mu rufunguruzo durcisa urumva barabigumisha gatoye kugira ngo unimanuke hasi ivyo yemerera abanyagihugu bikunde nose mamutore hama kandi bizana resultat agomba ku ntwaro yiwe uburenje tunavuga yuko abantu babona yuko hari inzira zimwe zo kuja Canada sinovuga ko zafuditse zagabanutse cyane ugeranije n'ivyari bihari mu minsi iheze numva ico banosigura abantu niyo mpamvu naho byavuye ubure izo visa zo kwiga sinavuze ko zidahari ziriho mugabo igaro cagabanutse cyane ugenje nivyo mu gihe giheze izo gutembera ziriho mugabo zaragabanutse cyane ugenje no mu gihe giheze voix isigaye badatusha cyane batababaza cyane ni ya immigration économique ariyo kandi immigration professionnelle iyo oye bayitushana akoba kubera Canada nigo gidashaka kuba kidafise immigration nigishobora kuba kidafise immigration uko biri kose n'ubuye nk'ubu Canada yinjiye mu cyo bita recession singe mukunda kivuga aho itunga rari tifashe neza igihugu iyo gikwije trimestre zitatu zikurikirana itunga ryayo riri muri negatif iri muri zero niki ni hafi ya zero aho butanguye recession technique Canada mu kintu recession technique kubera itaraba trimestre zitatu zikurikirana mwe ngo trimestre zitatu zikurikirana Canada bigiye muri recession rero ya vrai niyo recession citerwa nuko aba immigrant ntibabaretse binjire ni kimwe mu bintu bita utabaretse binjire consommation ntiba ko mu immigrant yinjiye weje tegaye ruje cugenda gura imodoka
juste rero maze amezi cyangwa umwaka ushaka kugura inzu ugiye muri banki tuma amahera ngura inzu uhejeje ku boost economy ya Canada kuko amahera ni bipapuro amahera ashigikirwa n'ibikorwa bihari ivyo bipapuro banki irashaka kubikora mbwa ibikora ari uko ibonye yuko hari abantu afite ibikorwa ariko barakora rero imigasibuze naho Canada icyongera ikagwa mu ngorane urumva rero ni ibintu bigira uko uyu munsi abagabanije kejo bazobaduza ejo bari baduze usabaganije ejo bazosera baduge ni ibintu imeze uko Canada nigo kitobaho kitagira immigration bisigura ko umuntu wese afite amahirwe yo kuja kubaye wasaye gukorayo wase umuntu wese ariko nta nivangura bafise ariko n'umuntu akwiza ibisabwa n'umuntu akwiza ibisabwa woraraba mu program ahari ni yahejewe njanye nayo ni yahe profile yanje ijanye nayo fata inzira yihe kugira ngo ntibiri gononera dossier ubusa abantu baronera dossier ubusa tubwijanye na program hari program izaye nyinshane nje nta nizo nomara ariko izizwi cyane mu programme za immigration économique nk'izi zirazwi cyane nk'ibi Tantre Express irazwi cyane mu Burundi benshi barayijukiye ku buryo yari namenda ibiharuro mbona turi mu bihugu bya Afrika nabone mengo turi nko mu bakandida akunda gutoga ama francophone toshaka turi mu bihugu bitanu vya mbere canke bine Cameroon yo niyo ya mbere semeshi cyane mugabo turi hafi ubu turi muri bata nko muri 2025 ça veut dire ibiharuro mais turafite abatari bake baragiye aba nk'ijya abantu barundi benshi bamaze kuyimenya za Hima abarundi benshi Hima navyo nibiki Hima navyo nibiki Hima ni programme d'immigration économique y'aba travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec ni kuvuga baba batowe na Québec bagomba kuja kuba muri Québec ijya nayo barundi benshi bari bayizi gusubuna ari namaze imyaka ijyanye hasi ntikiratora abantu mu Burundi niba wirimwo umenya aho byapfiriye ubwo ni benshi batamenya niyo byapfiriye yamaze igita ikatora abantu baba hanze ubu rero programme nziza byapfiriye aho byapfiriye nyene byapfiriye muri politique nakubere yuko abanyegwe kwasha pression ku mareta yabo ati igihugu cacu mwaracuguriye cyane umuntu aragira uko abana n'abarabo benshi abana n'abirabure benshi abana n'abashinwa benshi n'abahindi nabo nyene n'abantu ba provoking ibintu bitari bike mu matwi y'abazungu kavuga ati abantu ni benshi baratwinjiranye vraiment bashyize pression ku munyepolitique aca agomba kugabanya ibiharuro agomba kugabanya ibiharuro avuga ati batumye inzu zacu zizimba nabivuze rero Hima na nyene vyagenze uko leta naragabanije igenda yugara ihindura programme ku fonctionna leta ya Quebec ya Quebec yabigize ko ni programme provincial uko niko Hima rero twisanze nk'abantu banyuma batowe mu Burundi batowe nka septembre 2024 gutyo septembre octobre burya nta muntu aza gutorwa ku buce abahanzi nuko nimba ubona abantu bariko baragenda ntibaheruka gutorwa batowe ico gihe ubu barakiri muri processus mugabo ntibase kubatora vraiment ubu rero turarindiriye ivyo takikirakora bwa bidatora abantu bari hanze turarindiriye kiza gutora bari hanze abarundi batora akoye kuko ni programme quand même itarexige ku manota cyane nka Intahe Express Express amanota menshi y'igifaransa gusumba ayo Quebec isaba alors bana madetail menshi juste gaere yasha ntokubwira canke nokubwira yakeneye mugabo na madetail menshi akomeye mugabo ari nayo atuma abantu bajuragirika rimwe na nkatabimenya muravuga ati none jewe ko nakoze kiya kibazo kandi barambwiye ko nagitoye ko kije ntagiye mugabo bajya bagikoresha kenshi ntibabwize ku baneze ico ukoze amanota yawe no kuvuga yuko ni nkumu uramaze kugenda kwa muganga avuga ati je ndi muraborante jewe ndagufata ama examen hakubwira ingwara urwaye ku interpreta je sinterprete rero musanze akubwira ati je nagufashe ama examen gendo she muganga akwenterpretere ibi bintu nagize ivyo ari byo ariko yo muraborante navyo abazi abizi ashaka kuba bizi mugabo ndakubwiye nka system hariya nko muri Canada ntiyemerewe kukubwira ikintu we muganga niwe aza kubarira ukuntu ibintu basanze ujya arakora ivyo ajejwe n'umuforoma akora ivyo ajejwe atabwa ati akira rero jana ku muganga abigutuma ujya ashaka yamaze kubona ati urwaye kanseri cyangwa urwaye ikintu problematique ariko ntakubarira ati shira muganga rero aca kubarira rero najya mugenda akora ikibazo kuri CCF kuri IFB ni nkuko ibijya bintu abaguhesha ikibazo mugabo ico bikoza ifano abigutumye canke ivana na wewe n'ubumenyi ufise gicugiye kubikoza niko novuga ntavuze menshi nivuga ko vyinshi n'imigase juste nivuga ko vyinshi ni birebire cyane uriko dusigurira twaba twumva ngo urumva ari ibintu binyamana amateo kwa ibibazo bakora muri yiye TCF TF TCF bijya bibazo vyovyo birafite ico bifasha hari amahirwe bihereza umuntu ufise amanota meza yoja mu nzira yayo tuma hageze visa yiwe vyo okay
Reka ndabasigure bijya bibazo ukuntu vyubatse mujanye n'amanota. Nabareko nka programme ya Entrée Express ni programme iri exigeant gose kuntu by'amanota y'igifaransa. Iri très exigeant. Ni kuvuga yuko akenshi bakeneye kushikana niveau 7 ou plus. Nibaza ko kwanza ndabigumije mu gifaransa juste nazo yuko umuntu akora bijya bibazo n'ubundi yumva ico gifaransa. Bisaba ko ufite niveau 7 ou plus dans chaque épreuve wakoze. Yego. Ni kuvuga wewe mfashe ibibazo bitatu bari ibibazo bine. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Noye bitatu nkagira niveau maximal niveau 12. Nkagira niveau 12. Yego. Nkaca nora kimwe nkagira niveau 6. Iyo objectif yo kutaronka society bayanani. Naho ibindi byose nabitowe. Objectif ya mbere je murampanura nk'abantu. Objectif ya mbere. Ideal vraiment ndavuga ati aya manota umuntu yafise amahigwe menshi kwijana azoba selection azogenda muri Canada. Azoba selection twimbere ko tuja ku ma etape yandi uya azoba selection. Nuko utaronka sous 9 nim. Niveau 9 nayo gira ndabwiye muri abantu benshi bumva baje kora ibibazo ni niveau ya C1. Muri C1 harimo niveau 8 na niveau 9 no kuraba amanota baronse. Hari akagriye kaba gahari ushobora kurabamo kavuga ati aya manota nayo muri niveau 8. Aya nayo muri niveau 9. Rero nukuraba ko C1 yo muri niveau 9. Uronse C2 hose c'est excellent va hose ni Rwanda baze ko C2 iri hejuru ya C1. Alors objectif ya mbere je mbwire umuntu genda ukore kiya kibazo rondere kushikana niveau 9 hose ibibazo bine. Iyo objectif kunani tu poursuivre objectif ya kabiri nturonke sous 7 nim. Alors ariho mutaronse 9 muga basi waronse niveau 8 canke waronse 7 muga ntugende sous 7. Hara ne bacavuga ati none jewe bajya ntadukwesha ibibazo batubwiye ati waronka B2 uzoba wamenye. Attention. B2 c'est niveau 2. Et c'est niveau 6 na niveau 7. Niveau 6 ku mategeko kiretse ku mategeko mashasha ari mu kuza ubundi niveau 6 ntushobora gutorwa muri Entrée Express uko amateka ameze ntushobora gutorwa avec niveau 6 muri Entrée Express. Nawe wabonye ko ufise B2 ntuzotorwa malheureusement kugeza bahinduye amategeko hari no munsi. Ico ni umuco numva nagomba gutanga. So objectif ya mbere nimba uri kwankurikana nabikundo nabikeneye ugende urondeye ntuje sous 9 na hamwe. Ntuje sous 9 na hamwe. Iye kunaniye basi ntuje sous 7 na hamwe. Kuko umaze gushikira iyi niveau 7 ou plus twashasha twongera mu icongereza agenda gukora nk'icongereza amadonota akaduga ashaka kufite diplome ya maîtrise amanota akacongera akaduga ashaka kumaza imyaka myinshi mu kazi amanota akacongera akaduga ashaka kufite umuntu muvuka na residence yo muri Canada amanota akacongera akaduga ashaka kuba waronse akazi muri Canada kanka offre d'emploi amanota akaduga ari mu tuntu twinshi umuntu yanariza dushaka kumudugiriza amanota mugabo bihera ko washikanye niveau 7. Aba niveau 6 vraiment ntigwa nashavurira umuntu ngo barakwivye ntivyakunze soma neza amanota utagira ku kagriye barabirako manda kamusiga juste gayera uzokamusabuka arabireko Yego. Ahaba urabe yuko amanota yawashika muri niveau 7 et plus canke 9 et plus. Yego. Uriko urabidushyigurira ndavyumva neza. Canada si igihugu ushobora kugenda uvuga ngo ndagiyeyo ndaciye gukora bijya bibazo. Oya siko navuze kubera ubona inzira ni nyinshi abandi bati programme ni nyinshi. Arizo programme za immigration économique. Izo oye amateko ya Canada yevaluwa kushoboye kuhaba kugira ngo uteze imbere kiya gihugu ugikoremwo utunganirwe naco nyene ugitungisha. Nico gituma zegzija kwerekana amahera utunze ni programme ziri base kuri ivyo bintu vya ekonomi y'igihugu. Amashure wize mbega ni hagere umuntu azokuintegra. Hakaba n'izindi programme rero non économique. Izo ziri non économique rero ni zirero z'imiryango. Umuntu yagize mariage aha gacagenda gacapari n'umugore wiwe, umuntu atumye kabana, umuntu atumye kabavyeyi biwe, cyane iyo n'indi programme ikaze, utuma kabavyeyi bawe byo bita super visa. Super visa ni visa yani visa yoroshe cyane abana bari hari afite résidence permanente n'abasitwanye canadiens. Tuma kabavyeyi banyu izo visa ko bazitanga ku bwinshi vraiment super visa ku ba grand parents no kuvuga sokuru na nyokuru no kuba parents abavyeyi na basokuru na banyokuru banyu abo vraiment programme yawe iri simple iri rapide irahari ruguruye. Rero izo ni programme ziri non économique babaza ku bintu vya famille
babaza ku yandi ma consideration menshi non économique et humanitaire y'ubuntu hari amaprogramme dufise y'ubuntu n'amaprogramme dufise y'ubuntu vuga ati ibi base ku buntu bwa Canada bwa systeme ya Canada izo rero zirahari nazo ziruzuye hana bagenda gusaba n'abagenda bagasaba ubuhungiro ibyo byose ntibiri économique ivyo nta bibazo bisaba ivyo ni ibintu vraiment biraho bidahuye n'ibibazo bidahuye n'amafaranga bidahuye n'iki bisaba gusa yuko ureponda kuri critère Canada yashizeho buriko barabisigurira nuko tuko turabandanya none icyo gihugu mutubwira ca Canada mwebwe hasanze mu kibayemwe mwasanze Canada ari igihugu kimeze Jewe jasanze igihugu ciza juste je vraiment abantu benshi baza ku ma plateau bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko umuntu wese sino pretenda kuvugira abandi Canada iraho amaportita ba opportunité ni nyinshi muri Canada opportunité ni nyinshi kubera igitonde ko bwa juste Gaël ibi bintu biroshe kuraba jewe twe nko mu bintu by'abaririmbye nk'akarorero navyo ngira turaza kubigaruka ikintu bita public nikunda kubesha oya ama views arashobora kugira ibintu public ntibesha abantu benshi muri rusangi bagira hamwe ntibabesha baravuga ati nimba wowe uguruye nk'imiryango ya Serbia abantu bose agaca bagenda ukugurura indi opportunité sinzi kumva ngo hari ibintu bya Philippines ngo ugeze ukabona abantu bose bagiye ata ibintu bya Mozambique ukanazoragiye ukate ibyo bintu ntibibesha ibyo ni ibintu bitabesha umaze ko ni igihugu rero bugurura uvuga ati okay turakeneye abantu canke ugomba naza ukabona Algeria baruzuye Maroc buzuyeyo Uburundi ngo baruzuye Cameroon turuzuye isi yose igomba kuja kubayo abo banyegona shaka bihenze wowe juste Gaël wewe aho kubona we nk'ubu ntushaka kugenda nkawe ndakubona ubwo ndabe ntushaka kugenda ubwo ndero topfa kugenda zoza gukora ikiganiro cengaruka karibu tuzokwakira yego ubwo ndashaka kugenda wewe yego haba ari ibituma ivyo bituma rero ntibibesha ariko n'abandi arundi benshi bo bogenda urumva abo rero bogenda nabo hari bituma bitabesha bituma iyo masse yimukira hariya gusumba au contraire wanagomba ndeye Canada ndabishira muri Occident muri rusange niki gituma tuja muri Occident aba Occident atari bo bagira mouvement inverse niki gituma abadagi badashaka kuja kwa muri Canada akaba ari twe tugomba kuja kwa muri Canada niki gituma ababiri atari benshi muri Canada ico kintu ni giki gituma bongereza bagumi wabo ariko twebwe tukajayo n'abashinwa bakajayo abaro bakajayo abo bandi bose bakajayo ico kintu ni kibeshi ico naho twoshyamo politique nawe ico ni kibeshi ico kintu gituma la masse ubwinshi bw'abantu bwirukira hariya ntibushobora kuja atagituma ico nico vraiment peu importe uko umerewe muri Canada ushobora kuvuga ati je vraiment uwo mugabe katera inkore kari ryohera aramerewe neza cyangwa aragize iki ariko nimba abantu benshi bagomba kujayo ça veut dire hari ama opportunité rero hari ama opportunité asumba muri Afrika atari hakeya asumba muri Asia hatari hakeya asumba no muri Europe hatari hakeya kuko amwe mu bihugu bikeya aho niveau d'intégration je hariho umugenzi w'umufaransa yigeze za muri Canada mbarati mu bihugu nagenzemo nta gihugu ndabona gishobora korohereza intégration umunyamahanga umuyimigrant akiyumva ntiwabo nka Canada kandi baramaze kugenda ibihugu byinshi vraiment baramubwiye Burundi ubundi arabuza amaze kubuzamo rero umuntu aramaze kubuzamo mugabo nene nko Burundi nk'akaronda kubaza kuko twebwe twagira umushikanganje w'umuzungu icyo gende kuri akibona kiba si Burundi gusa muri Tanzania mu Rwanda woshe umushikanganje w'umuzungu c'est impossible siko basi ko umuzungu mu meti ngaho mu meti ari bien intégré ku buryo avuga ati jewe n'uwo mu meti ndamuretse umurundi mu buyenzi avuga iswahili atazi kirundi avuga iswahili originale vraiment originale ikirundi kivuga nabi est-ce que uwo muswahili abarundi barumva ko umurundi jira kwijana nta wajena umushiza no muntu hari umushira agakora akatacho uwo muhora ngo wese umurundi ngo kuko ngo abazi abandi bantu atari abarundi bisigura yuko bya bigo nubwo rimwe tubikritika ga juste Gaël ntitwegera ntituri hafi na hafi asi no kubesha ntituri hafi na hafi birateye imbere bari avance mu byo biyumvira bari avance muri ibyo by'ama opportunité baduha ni nyinshi kuko je ndavye aha tugera buzi turonka muri rusanga ba immigration kokipa muri leta mu nzego zitandukanye mu ntwaro gutomaza dufite no mu Burundi w'umudepute hari yaye ivyo bintu ayo opportunité ntibopfa kuyaronka sare hose uyaronka so niko kiri open cuguruye ari umugenza ko ndavuga ati hari yantu tuba na hantu ashaka kuduha imitahe siko Canada ashaka go umutahe hanyuma rero wewe ukazokoza ico ugomba
urashobora kudesida yuko tugaruka ku investition twaje tuva ce qui est bien ngaha mu Burundi cyangwa muri Afrika muri rusangi muri East Africa n'ahandi hose ugomba umutahe ashobora kuguha si benshi bawuronkera ngaha ico vraiment ni garantie juste Gaël ndacirabye ko ndakabe no kubandi batari bake umutahe hashobora kuguha encore une fois bivana ingene wowe ujera ubutunzi bwawe ko ni ibihugu naho utazi kujera ubutunzi bwawe naho nyene ntaco bimaze utazi kujera ubutunzi bwawe vraiment naho nyene urabwonona ukabura ico wakoreye ukabura ivyo urimwo n'abari mu Burundi bashatse bakakuruta pe bakakuruta kubera utazi gutunganya ivy'ubuzima bw'iwawe mugabo opportunité juste Gaël ziriyo potentiel ni nyinshi la preuve nakubariye nuko twese bo twugurura imiryango ati nishe gifaransa bagikuyeho ndabureka indege zo kubita zikazima aho Paul Burundi kandi Burundi bwonyene no muri Afrika hosigara abantu bake cyane ico twa nabo bugara bakugara ati haza abo twatoye haza abo tuza amashuri bize hazi abantu atarabavuye haza abantu batazocumitana mu ibarabara haza abantu bazotabura systeme yacu haje cyo batwaka amashuri menshi batwaka ibintu byinshi nishe kinabagomba eski go cabo nitwamara kucinjamo kizogoma ki safe kizongisa amahoro n'umutekano yandere kumashika muri banki bagatonda nta uzoza aca honyora umutamakazi igihugu barindira imbatike yarengana ga juste Gaël imbatike yarengana ukabona imiduga irahagaze izo mbata zirengane neza ko nazira traverse zibera zigeze hari yani agateka kimbata kakubahiriza ariko wazanga mu bihugu bimwe bimwe ukabona baravugirije klaxi kimuga kiriyo kirapura hasi we kutira klaxi ga kucica vrai rero ari just ibintu byo kuvuga Canada twahwe no kuvyitonde ari umuntu yitwa Urugavye twegeze ko rigani yacambwira ngo Canada ngo ni paradise ngo si mwijuru ariko ni paradise ni hafi yaje na uri kubivuga Jessica ndayivuga Jessica kubigiranira ibintu bijanye n'ibintu byo kwizera n'ibintu bijanye n'Imana ko ibintu bijanye no kwizera juste gani ibintu biremereye cyane mu mitima y'abantu iyo bivuze rimwe na biri sensible birashobora naho koshaka kuba ari no kuri cyangwa atari ukuri ariko biri sensible ngo ni bya bintu bishobora gukora ku mitima cyangwa kashavuza cyangwa bikatsita cyangwa bikagiriki mugabo je amajambo no koresha nuko ari igihugu giteye imbere cyane ku rwego rwaho tutosha kwigereranya n'ibihugu byinshi byo muri Afrika n'ibihugu byinshi byo mwisi ivyo rero ibintu bigaragara ku buryo juste Gaël nta munyagwa akwiye kuryama hanze nk'akarorero bariho bajyama hanze ntibobura mugabo abenshi abitegwa na drogue ari abantu kubera drogue barara mu ibarabara naho leta yo bashaka bajyama ntibashaka kwajyama kubera drogue nshiko ziriho kameme ziri accessible nk'umuntu arakunda ka drogue rero niwe wundi wo kuhaza yavyumviriye neza kuko ni ibintu bidandazwa ku mugaragaro vraiment rero abo oyo bashaka kurara mu ibarabara mugabo igihugu kimazogira ku rwego yumve nk'Uburundi buri ku rwego juste Gaël atamana kwe kuri atari abuzinga nka commune izimuha abuzajyama commune disponible amazu iyumvire nk'Uburundi tumeze nkuko aho atamuntu adafise hajyama atamuntu adafise caje atamuntu adafise amatara n'amazi atamuntu ivyo byose tutagiye ku soins de santé urumva yuko en terme d'économie ivyo bihugu biri kure cyane hanyuma je ndakubwira ikindi kintu gikomere gusomba ibintu ndiko ndavuga je nkompaye nka Azi burya si bihugu biri kuri ritme y'iterambere iteye ubwo je no navuga ko vyadepashije Occident muri rusange kuko iyo giye mu bihugu byo muri Occident byinshi birashaje ibihugu vya kera ama civilisation ancienne nk'ivyo muri Europe ego ni ibihugu bitunze mugabo birashaje mugabo gacugenda mu bihugu bishasha vy'ubu genda muri zo za Dubai genda muri zo za Japon genda muri zo za Corée du Sud genda muri zo za Chine genda muri zo za Singapore ni ibihugu ritme y'iterambere biriko je nankeka ko bizorenga Occident cyane byanayirenze je nta doute mfise mugabo ndafise ikintu mbona yuko bigoye cyane ko bazorengera Occident juste Gaël Occident si ikintu bita iteka ry'umuntu ari dagateka k'umuntu kiri ku niveau udashaka gukwiza mu mutwe wawe kuko ndaguha nka example nko muri Canada iyo habaye accident urasoye imodoka pa ugonganye n'ikintu haje hazi ibintu bitatu aho nyene mu minota nk'itatu canke itanu utazi aho bivuye haza ambulance baramenya ikintu cabaye ntibazi ko bapfuye bakometse cyane haza ambulance haza igipolisi haza kizimya mwoto ivyo bintu bitatu biba vyashitse ku muntu wese kuri accident ihejeje ku biba vyashitse n'abantu bafite agateka ku muntu ku rwego sinzi ngenda bikubwira vra menya ko batanga agateka ku muntu ku buryo gashaka kuruta niyo bajuva
ni ibintu bisinzi ngene basibigo byabo vraiment mugabo bavyibakiye ku mabase ari solide ku buryo umuntu ari respecte ico kintu cy'ubuzima bw'umuntu kirubashwe bashire baragisumba rero azi ku buryo azi naho yo basumba nk'ubushire naho yo basumba itunga sinzi ryarizo basumba iteka baho umuntu nabijya byose tubona nk'amadefo barareka abantu bagira ibintu bidahuye n'imico twemera twebwe ntiriwe ndasubiramo ngaha ego besha guparesa nabi ariko nka twebwe abizera no muri bibiliya iratanga uburenganzira bw'abagororoka abandanye bakagororoka n'abadashaka kugororoka bakagororoka je rero birantangaza ukuntu aba occidental baparvenye kuzana modele za muri bibiliya bazisha mu bihugu iwabo je so ndavuga ari paradiso mugabo bazanye modele ko ibihugu byabo kamwe byubatswe n'abasenzi nkana kwikana histoire maze ko izi za Etats-Unis za Canada zubatswe n'abasenzi bavuye mu Bwongereza n'abantu bizera vraiment nka Canada nk'icivugo ca Canada kiri muri bibiliya muri Zaburi Canada si icivugo kiri muri Zaburi kivuga ngo d'un océan à un autre tuzoganza duhereye kwibahari imwe ni bahari bahita gute ibahari ni mer cyane duhereye ku nyanja imwe tugere ku nyanja yindi ni verse muri bibiliya niyo Canada yobakiyeko rero nubwo ashaka kuzama generation umunsi atagisenga cyane cyangwa atakibikunda cyane ngiye guca bacu bagiye ku ma valeur akomeye y'Imana urumva akomeye y'Imana bagata ko umuntu afise ni kenshi rero cyo tuma jewe Canada siniwe ndavuga ngo ni paradiso oya nikintanye n'abantu sinijuru encore moi ijuru kuko nashaka kubura ingorane ntabagira kandi mu ijuru tubisanze ko atazogira ingorane urumva naho satani abanyene yadukije akazitera y'umunsi umwe mugabo ntitubisanze tuzogira ingorane rero si juru nta n'ibyo paradiso nkoresheje mugabo niko giteye imbere cyane gusumba ibihugu byinshi tuva ari cyo ubwira umuntu afite indoto yo kuba Canada umaze kwitwa Marofi bega ugikeneye urashobora kumufasha icyo nabwira abantu jewe icambere ni ya principe navuga urondera zoronka urondera gusurondere neza urondera zoronka ndazana benshi bansa Marofi menshi cyane umunsi umwe bakaronka ijya visa siko hariho n'abantu nk'abo tuko turavugana nko ngaba bafite interdiction de territoire bya bindi irande ko bakwima ago hani gihano cyo kuzomara imyaka 5 udasere kuyisaba hari abantu bazifise ndaratumire muzo hari kandi nagize muzo kirabe kivuga ngo comprendre les raisons de votre refus gutahura impamvu wabuze visa agene kintu abantu benshi batazi nuko agiye ubuze visa uremerewe gusaba amanote ari detaillé y'igituma bayikwiye ajya maketa kenshi muronka ngo je ngo banyandikiye ngo simfise inshuti ngo hariya canke ngo ngaha ngo zikwiye ngo simfise ngo akazi kukaboneka ngo bijya nibijya n'amaformalite n'ibikete batora mu yandi makete hagu bagashira bakaguhereza ngo nikete baguhaye ngo ntufise uburyo bukwiye bwo kubaye niki ariko raison zo kuri ziba zanditse muri systeme umuwaje yakoreyeko ntihashira amadetail yaguhoye uwo muwaje rero wese afite itegeko ryo kuvuga ati jewe nize dossier ya Juste Gaël kujya asoma nk'urubanza nko muri sentare niko iyo dossier imeze ti Juste Gaël na considère yuko yavuze ko umukubito yinjiza umuriyoni w'amarundi ku munsi akavyandika arabishiramo ati nabonye yinjiza umuriyoni w'amarundi ku munsi ti mugabo umuriyoni w'amarundi ku munsi ni muke mfatiye yuko ibi nibi nongeye ko yuko naravye muri dossier yiwe nkabona yuko avize umuntu avuka n'abahariya kandi nawe nyene yigeze guherayo jewe ndabona yuko uyo muntu nto muhaviza ajya madonara hari ku muntu wese bimyeviza abantu nshi ntibabizi rero ayo madone rero na madone ushaka kuronka uciye ku muntu wo mu resident permanent aba muri Canada wo mugenzi wawe cyangwa inshuti yabikwemereye kwigufasha cyangwa umusitwanye canadien umunyego w'umunye Canada cyangwa rero kuba consultant na madone ushaka kuronka ico ndashaka kwifashisha abantu bakimenye vraiment umenye neza imbere yuko usaba indi visa ico wahowe iki ica kabiri umuntu agomba kumenya no gutahura neza ko iyi system ifunctiona vraiment ntupfe gusaba pour gusaba iyumvire neza itonde ntute mu rudubi itonde usabe neza kugira ngo dossier imwe itaza kwica izindi 10 iyindi yokurikira yogira n'amahigwe urumva donc abantu basabe izo note ni note zisabwa ku mahera make cyane amahera umurundi wese yoronka amahera umurundi wese yoronka umuntu akazi gusabira ugasoma ico baguhoye ico buranda gitekera abarundi hanyuma ibijanye nuko no kubafasha tuzokigaruka ku wundi munsi mugabo aroshene nabariye dufise ya Sophia Times Media ashobora vraiment gusiva bakatwandikira tuhatwishura abantu benshi batari bake turabandikira vraiment ati okay kiwabajije
inyishu zacu ni nizi inyishu nizi sino abo tuzinanye canke bafite nimero yanje tuje tuganira turabitera inko tukabiyaga ugashaka kubasangiza ubumenyi butari bwe kandi bikafasha. Nuko tuguma dushana bagomba gusozera ariko ntitwuva ngaha tutavuze ku kintu kijanye n'igiteramo c'amateka mu Redemption Voice mwashoboye kugira uherutse ngaho kuri Source du Nil. Cya giteramo muravye ko cagenze mwacakiriye gute ari muje mwiteze ko bitangaza nka bijya biba? Bon igiteramo vraiment igiteramo yangiriye neza yangiriye neza nyene cyabaye igiteramo gikomeye cyane haje abantu benshi isinzi vraiment isinzi ry'abantu twe twari tuvyiteze ku ruhande rumwe ko twagushije amatike kare hama rero abantu baca barayagura ku bwinshi amatike menshi acarahera VIP irahera VIP irahera amatike menshi arahera vraiment ku kategori stage turashira ko amatike yaraheze ku buryo tugera ku munsi wa nyuma nukuvuga ko rero cy'igiteramo citabiriwe ku rugezo ego twari twiteze mugabo rutabujije kudutangaza kuko tubona mu bwonko bw'Imana ko n'ibintu bidashikira benshi ivyahabereye umuntu aravye amasanamu n'amafoto ntibishikira henshi benshi kandi cyahitamo ciza vraiment kiri mu bwiza bw'Imana kirimo ibitangaza vyinshi kiri organize muri excellence iri ku niveau hejuru cane duse na partenaire beza cyane igiteramo vraiment kiri réussi ku mapoint menshi nshimira mbere n'abarundi bacitavye batwetse urukundo rwinshi gwera tugitangura bana twakire neza muri iki gihugu ubaca cyakoranje Redemption Voice zose muri Canada niyo mu Burundi cyashoboye vraiment gukora amateka mbona yuko kisha kibicigwa kubakurikira hama hageze igihe twonge dutanga n'ikindi cigwa kindi gutyo turabe yuko twoshaka gutuma nuno muziki wacu w'u Burundi ukomeza kwiyubaka witera iteka abantu bumva yuko ari umuziki umerita yuko abantu bawushiramo uburyo bagashigikira ingabire zihari kugira ntitwiro tuva tuguma dukonsoma ivy'abandi juste gaye ko birabaje yuko wiro tuva still tuguma dukonsoma ivyo kuba banyi abandi bari kwaririmba ahandi ko aho birimo uburyo hama baradutwara musicien benshi ntimubize twe ba musicien bacu bose baheze je vous dis ndabwije ukuri aba musicien Burundi baheze batwagwa mu bihugu bibahemba bagenda gukorera ahantu bavalorize ingabire bafise rero je numva yuko ni nakaryo mbere je ndase yo gutera akamba abantu shiramo uburyo muri ibintu dukora birabibereye shiramo uburyo atari uko tuzosigara ibintu byose tubiraba handi biri twatavye dufise ingabire zari zose barazidutwaye shigikira abanyempano shigikira abanyengabire shigikira uwo murongo zo kwisengera iwanyu nimureke gutuma arara atariye nimurabe ko yafunguye nimurabe yuko azokuba ku rugo rwiwe nimurabe ko umusanga n'abazogura akaduga nimutuma baho nk'abandi ugana babandanya bakorera cyo korera Imana baguwe neza nkuko nabandi mwishengero mwe nabamwe usanga baguwe neza ariko arakorera iyo Mana nimubisheme ingufu nimubisheme uburyo nimubisheme umwete nimucika intege gushamo uburyo muri ibi bikorwa hariho impamvu kandi muzobona ingaruka nziza ku buzima bwanyu ku gihugu mu kibano muzobona ingaruka nziza zo gushira uburyo mu bikorwa nk'ibi abakozi b'Imana n'abaririmbyi muri rusangi bakora. Hari wavuze ngo iyo ngo umukristo agize ikibazo pastor avuga ati tuje gusenga Imana irabikemura. Ibibazo vya pastori amubwira ati nimuzana amafaranga ibibazo bikemuka. Namwe bwo muririmba ivyo bibazo birakemurwa n'amafaranga. Ibibazo byinshi bikemurwa n'amafaranga. Hatwe twateguye concert twagize amasengesho akomeye gose. Hanyuma rero ari jambo twishimikije sigeze kuvuga abwira abigisha ati genda ari gifi muza gusanga mucasamike mugikuremo ikingorongore mukizane tugitange kwikori uravyumva bamishije isigura juste gaye nukuvuga yuko nahise imikorwa vyiwe yari susya yari itaho gutora amafaranga agenda kwetanga amakori hamakandanya yivugira ubutumwa nukuvuga yuko hariho turakeneye cyane amafaranga mu byo dukora kuko hari ibintu byinshi vyegitsije amahera iryo kori ni ivyo bintu byose turiho kugira ngo dukore ibyo bintu dukora ivyo bintu muririmvya ariho kugira ronke bijya bintu ijya podium mwabonye iriho amamiliyoni ntobabwira ngaha mwe cyamvuga muti nimba ari ivyo ho murabiheba urumva iriho amahera ntobabarira ibintu byose biriho amahera ntobabarira turakeneye ugo rufi aho ruri hose rufise ico kingorongoro kiza gushikira ikorwa c'Imana kiza ico kingorongoro tugitanga dukiyo gitanga hamana tudukorera Imana tuguwe neza gutyo tushe no kuraga generation zikurikira juste gaye ko Redemption imaze imyaka 19 yakoze ibintu vya bitari bike muri iki gihugu no kwisi mbona hageze dutangiragi iragire twe twoshobora gusigira abantu sijyo kubasigira ikintu atavinire gifise nukubasigira ikintu gishobora kubandanya gishigikiwe n'abanyagihugu fo gishigikiwe n'abanyagihugu fo nigo gishiramo uburyo kuko nibo ba beneficiaire bandi dufise bico kintu bagishiramo uburyo kugira ngo
buke buke twubaka ibintu bizima kandi bizoramba twaranagiye cyangwa twaranapfuye cyangwa amageneration azovyubakire ko ashobore gutanga ibintu vyiza bitera iteka Imana bigatera iteka n'igihugu neza cyane. Uyu mwaka nyuma ya concert niye migambi mufite muri Redemption Voice twese imigambi myinshi cyane kubera Redemption Voice nko muri Canada constitute nka ONG aho rero dufise nk'ama projet atari make turiko turakora hariya mu gihugu hambavu y'ibindi bikorwa vy'Imana dufise nibaze ko muzogenda murabibona iruhande y'amatournée tugomba kugira mu bindi bihugu haba muri Amerika haba gusubira iburaya nko twakoze kitamo mu Birigi mu wundi mwaka wahera kikabigitamo gikomeye nko twakoze kandi mu mwaka w'imbere muri Canada kabigitamo gikomeye dufise imigambi kwanda ivyo biteramo ko bitamo vyivuga butumwa abantu bakizwa abantu bahinduka abantu bahura n'Imana uwo mugambi urabandanya akabandanya no guproduce ivyo bikorwa dufise ko biserve ishengero dukeneye ko ishengero mu Burundi rikonsoma ibikorwa biva no mu Burundi nidukeneye ko vyama gusa ari vyo hanze yego ivyanze twovya nka mugabo apana bivuye ku mpamvu yuko twebwe atabubasha tugira bwo gukora ivyo dukora rero tubande produce ishengero ryo mu Burundi duproduce abanyagihugu mu Burundi kandi tubanda dukora n'ibikorwa rero vyacu dusanganywe novuga ngo biri mu rwego rwa ONG biteza imbere art na culture aho twe turi yego nikiyo kintu cyari gikeneye tuvuga tutavuze Kajeke tuvuga Sasa bari kukimbwira muga twabivuze vyinshi ariko nico gushimira vraiment abantu kadukurikira abitavye ibiteramo shimira bitavye ibiteramo mana yanje mwaratunezereje twarabakunze twarabashimye murakoze ko muri mu mugwi munini cyane utahura ko shikira bye ko dukora murakoze ko mwavyemeye mukavuga ati turabakunda kandi tubashigikiza uburyo dufise mwaratunezereje mwakoze ibirenze vraiment ivyo twibaza mwaraturyoheye kandi kubwiyomvo tuzogaruka tugaruke ndabashimiye mwese nabo ku mukubito muko muraturaba murakoze Just Gael komeza utera imbere Imana amen oh haleluya utangiye gupreachinga canja mu poemo ndagushimira cyane Eric murakoze cyane Just yari teka ridasanzwe my brother nukuri murakoze cyane nanje ndanezerewe no kureka tubashimire smile murimwo kuja muri Canada mwavyumvise abazogenda bashitseyo bazoce badushimira twe na Eric mugiye bumvise ko ari cyo windira mu kiganiro cyatumye bahindura intumbero ingendo kuri ko jonyene Just Gael camera bitu musaza twari muri Toki House ndabwo rero service ushula none